Ndabaramukije cyane bakunzi banje n'umugomanda yamunkurikirana nkuko tubandanye twigishanya ibiduteza imbere twese hariho ubundi buryo bwo kwigishanya twashaka kwigishanya dukoreye online nabwiye internet izodufasha ibintu byinshi cyane iraduha kugira inama online tukagira inama tukavugana uri hariya nanje ndi hariya ndi hagati mu gihugu nari Bujumbura ari hanze y'igihugu ari mu kindi gihugu canke no mu yindi continent mukavugana mukayaga mukagira inama mugafundika ibintu byose mukabihurizako inyigisho mukaziga byose bikakunda muriko murakorera ku cyo Zoom meeting ico nshikira kinewe cyane isiri kwiraja mu byo kwiteza imbere mu buryo bukwiye kubiyagira hamwe mukigishanya hamwe mugakora ikintu mukinjiza amafaranga byose ibintu byose biroroshe kubera internet utibihera hehe rero iyo application yitwa gute ayo uraja muri Play Store hanyuma muri Play Store ukagenda ukaraba application yawe ya Zoom meeting ukandika Zoom meeting muri application yawe ya Google Authenticator Zoom meeting ni Zoom meeting yitwa Zoom Workplace je kwe isanzwe iteshaje abari yanditse ko ouvrir ni kuvuga wewe utaba uyiteshaje ucifyondamwo ikateshaje ikiinstalla après heje kwinstalla ucuyinjiramwo ugashikira aho ukora konte yawe kuko bisaba yuko ufise konte yawe kugira uyikore ubanza kufise konte yawe hanyuma igace kwereka yuko ikaguha bienvenue kushise ahantu ushaka kuvuganira n'umuntu mutari kumwe mukavugana nk'abari kumwe ugacanga kuri s'inscrire ugashiramwo umwaka w'amavuko yawe murabona nkaje nshishiramo 1990 hanyuma nkagira continue hanyuma aca nkasa gushiramo email yanje nkishiramwo baje kwishiramwo aca ngira continue hanyuma ngize ngaha hariho code ici nsaba iyo code baba yirungitse muri email yawe ucugenda muri email yawe ukaja ngaha muri email yawe ukayiraba iyo code usanga bayiguhaye ukaraba code muri Gmail yawe ana ngaha bagaca baguha code kubera ko jewe sanzwe mfise konte baca bambwira ko sanzwe ndi inscrit ubundi wewe utafise code baca guha amashifre atandatu uca uyafyondaho ukayakopya cyane ukayandika ahantu ugaca uza ukayashiramo ngaha ukayemezamo ukisunga yuko ijya minota baguhaye idaheze ijya minota baguhaye ntiguherane utarashiramo ijya code hanyuma uhejeje rero baca gusaba kwiconnecta bashugira connection nkakora rero nkashamo email yanje nkashiramo nakabanga kanje umwe wese afise kabanga kiwe modo pass yasizemwo no kuvuga rero iyo modo pass ucishiramo hanyuma ugaca wiconnecta aha abana ko modo pass mba nayihenze ko gusa yuko modo pass uba wagize utayihendako ukagerageza kuryo modo pass uba wagize utayihendako kuko uyihenze ko ntakwemerera hanyuma uhejeje kwiconnecta mu ncamake uhejeje kuronka konte yawe imeze neza yiwawe kuburyo umuntu aguhaye linki ucuza urinjira
muri ya Zoom meeting mu nama kanaka atakibazo na kimwe kibayemwo. Ni ukuvuga dufate ufise konte yawe ya Zoom meeting uyifise, ya link umuntu aguha swate ubikoragisha inama canke uyiri mu nama atanze link ati turiga ni muze canke tuko turagira inama yatanguye, link dukorerako niyi canke akabaha ibiharuro code mwinjizamwo mugirante, uvyinjiyemwo ukibishitsemwo uzubona ushikiyemwo kubera ubusanzwe ufise iki konte. Ni ukuvuga udafise konte ntushobora kuvuga ngo winjire muri Zoom meeting udafise konte y'iyi application. Icambere nuko ufise no application hanyuma ukabona ufite konte. Iyi application rero idufasha iki? Idufasha ibintu bikomeye cyane. Uno munsi urashaka kuvugira inama uri ngaha, undi ari mu Rwanda canke muri Europe mukayagira hamwe. Ibi ama business dukora online ayateza imbere, turayigishanya, umwe ari ngaha uwundi ari hariya bigashoboka. Kubera iki? Kubera internet. Hama kandi na Zoom meeting na telefone ya Android. Hanyuma ugashaka nimwe nababwira yuko bidufasha kwinjiza amafaranga. Kwiza amafaranga. Wigisha umuntu ari hariya, uri hariya hashaka kwigisha, ni ukuvuga kubwe twinjiza amafaranga biciye muri uburyo bw'ama cryptocurrencies canke uburyo bw'amafaranga nkoranabuhanga. Ntibyavuye mu Burundi kuko tubimenye, byavuye mu bindi bihugu bagerageje kuba bateye imbere gusumbya, hama baratubwira, hama turavyumva, turabikora, none natwe duteza imbere. Rero ndabasaba ko mwese mwogira iyo application kugira umenye ibivugirwa ku isi yose, ushobore kuyaga n'uri hariya n'ubari hariya n'abari hariya, muko murakorana muri ibi muri umugambi wacu wo kwiteza imbere dukoresheje internet, ukabikora ariko uri gukorera aho uri. Internet igutuma ukora ibintu ukinjiza amahera, ukayaga n'abantu uri aho uri utahavuye kubera internet. Umenye neza internet muyibungabunge. Ufise Android uyibungabunge. Narabasavye vraiment ufise Android yibungabunge, ufise ibiho, ufise isuka. Umurundi abeshejweho n'isuka, nico kivugo, ukurima nico kintu kidufasha. Rero wewe ukoresha internet, isuka yawe novuga ikigwanisho cawe gituma ubaho ni telefone, hanyuma na connection internet. Ni ukuvuga ufise telefone uteza kufise na connection internet, hanyuma ugaca ugegeza gukurikirana inyigisho abandi bagenda batanga, naho utahageze ukoresheje Zoom meeting aho uri wewe aho uri, Zoom work place, ugakurikirana inyigisho ukiga ukamenya ingene witeza imbere muri ibi na biriya. Kubera internet tuzobaho kandi neza. Murakoze rero mubandanye munkurikirana n'ibindi bizotera biza, byose bizoguma biza, nta n'umwe tuzotera imbere kubera internet. Murakoze.